Ndabaramukije bakunzi bacu, bakunzi ba BMFO, mwese ndabahaye amahoro y'Imana, ndanabaramukije wanashima, sindayabaye kuko ndatanga. Ndabipfurije mugira amahoro y'Imana, nagenda bahe ikaze kandi muri kino gikaniro cacu cikibiriraho ubwo dufise isango ryano masaha kugira ngo tuyage kuri topic yasigaye ku munsi w'ejo yiramvuye. Ufise ikibazo, ufise inyunganizi, uno mwanya n'umwanya wanyu tumaze kuronka kugira ngo ushobore kuba twayaga kuri ya topic. Rero imbere ya byose kamari na cyane muco sanguzi n'abayongera baramutse. Karibu cyane. Ya urakoze cyane MC Benita. Ya nizera ko wagize ibihe byiza kabisa uko biri kose. Reka nce ndamutsa n'abakunzi ba BMFO aho bari hose. Nabo nyine ndizera ko umunsi wabagendeye neza, ariko kandi ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro. Ndabahe ikaze bisanzure. Yes. Tumaze ku umuryango dushikirana nta kwishisha. Je ndabona uyu munsi ntaze no kuvuga bene. Kubera ko maze kuronka abantu batatu banyambwiye ati ndafite icyo nshikiriza kuri rya topic. Neza cyane. Rero sinzaguhogora. Ubwo urumva ko uyaga ibyo abantu batatu. Ariko rero umutumire principal ahabwa mikrofone imbere y'abandi ni Jetri kabisa. Jetri nawe dufite ideni turaza kumuhamagara kugira ngo agishure. Ariko tumuramutsa hari nabo bari kumwe, twizeye ko nabo baguwe neza. Ndaramutsa abantu bari hariya muri moto y'Igitega, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabaramutsa bari hariya Igiteranyi, Muyinga. Ndaramutsa abari hariya Makamba, mwese kabisa mwumve yuko tubiyegereje. Abari ku mugabane wa Afrika mwese ubwo mwisanzure, mugabane wa Burayi, hose imigabane yose abayikaze neza cyane. Ubwo je reka ndabifurize kano karirimbo kariko karavuga. Sinovuga byinshi ko bindi wabimvugiye. Reka ndabakize kano karirimbo kariko washiramo akavurimbo gatoya konyene. Neza cyane. Urakoze cyane musesanguzi kutubumvisha hano karirimbo keza karyoheye amatwi, kabwira abakunzi bacu kuko bakurikiye BMFO neza cyane, kabatembe neza kabisa. Abantu baba barusha bakeneye utuntu tubaruhurira ubwenge kuko tuba tugiye kwanza kuvuga ibintu bituma bagura umutwe na cyane cyane kugira ibitahure. Rero tutatanguye tubavugiza utuntu tworoheje bumve nyine ko bageze mu mwanya mwiza wo kumviza amakuru atari kwivumbi kugira ngo bigende neza. Nuko rero musesanguzi ko yabivuze kananye ndihe nakiraje 3 ndamakiriye cyane niko nabaza tuza kubana n'abakunzi bacu bavuze ko tuza kuba dufite umutumira ari we Jetri ndetse na musesanguzi bagira icyo bavuze kuri topic y'umunsi w'ejo. Ariko mbere yuko nansika ikiganiro musesanguzi kamanzi ndamuze umuco wacu maze ndamusanga bamaze gushika mu kiganiro cyacu. Ariko rero musesanguzi narabaramutsa ugerageje kuraba kava ikiganiro urabona ko ikiganiro kino munsi gikakaye. Bon, exactement. Kabisa utera wibwira we nyine ati tuma dukore kuri ibi. Ahubwo ijya kuvertira ikiganiro irugura amaso abantu. Neza cyane. Donc acabona directement ce qui igikurikira. Neza cyane. Rero reka ndamutse cyane bimenye Imana Benoit, ndabona Jean Baptiste, ndabona Fales, ndabona na George abino bamaze gushika mu kiganiro. Ubwo niwe baramukanye nabo nyene na Brigitte yahageze na African Visionary nihari. Nawe nibaza ko tuza kuba turi kumwe ku murongo wa telefone. Neza cyane. Tuza kuba turi na Berikimasi, yes, na Brigitte. Abana bamaze gushika. Yes, tuba ikaze mu isanzwe. Neza cyane. Ubwo reka turamutse n'abandi baba bari ku telefone imwe bicaye bakadukurikirana. Turabaramukije cyane ko muri abantu biteka, muri abantu kabisa b'intwari. Ni bamwe bavuga ngo ni ba Gideon. Ubwo rero turamaze kuba benshi mu kiganiro, ntimubone ngo turi bake. Ahubwo kandi abasaba twinjane like nyinshi. Twinjane like
kugira ngo ikiganiro uko mubona kava imeze kize kuba kiryoshe nk'uko mwamaze kubibona. Nuko rero ahubwo Benita ndamusabe African Vision atwandikire ubutumwa kugira ngo namba yibe hafi kugira ngo bize kutworohera. Exactly. Neza cyane. Rero musesanguzi kuko twaragize umwanya muto kugira ngo dushaka ko twoyaga ku kibazo nari nagize cyangwa se ku kintu ntatahuye nka jewe kubera bamuva ngo ndumwana kenshi ntabwo biryohera. Ukuri kurababaza. Ukuri kurababaza. Neza cyane. Rero ku munsi w'ejo musesanga tuko turayaga narakubwiye neza ko hariho ikintu twayazi numva kiranteye urujijo kiranteye amakenga kiranteye kwiyumvira kure. Eske East Africa yoba yagurishijwe mu bwahe buryo byagenze gute kugira ngo habeho baho ico gikorwa. Nico nimva nashaka ko dusigurira hamwe n'abandi bashobore kuba botahura haho twagurishijwe. Urakoze cyane MC Benita. Mu bisanzwe uko nagomba gutwara kino kiganiro ejo ntabwo ariko umbano gitwara uyu munsi bitewe nuko kumbure buca bugacana yandi niko numbano bivuga. Rero nifuza ko uko biri kose dushika ku ntego y'ikiganiro twereke abakunzi ba Bienfo ni gute abo muri East African twagurishijwe nabande baturondera kwiki. Bifuza gushika kuki ni yahe inyungu batubona. Voilà. So mu bisanzwe sindi ko ndabona neza aho nohera kugira ngo ninjire neza mu ntimatima twarangije uduhaye akarorero ku Rwanda ukuntu bimeze sinzi ko wohera aho nyene urira aho nyene. Oya gituma mvuze uko nciye hariya hose ndabona umenga nuhava mfata umwanya munini kandi ari benshi bamaze kuvuga ko bifuza kugira ico babivuga. Mugabo mbabarire nuririre hano nyene mu buryo buri direct. Africa reka mpere kuri Africa ibiyaga binini mu karere k'ibiyaga binini cyane cyane mvuge no muri mvuge yase muri rusange kuko niho tubaye niho tuguma tubona ndavuga gute tubona impinduka ko biri imigwi y'iterabwoba iguma yisubiriza mu bisanzwe guturana na Kongo kuba umubanyi n'igihugu ca Kongo sivyo ni wumve ko arakaga gakomeye nabo bahindutse ababanyi babi none ntabwo ari ababanyi babi. Akaga gakomeye gute kubana n'igihugu nka Kongo n'akaga gakomeye. Uzi impamvu ndabivuze ndibuka kera je nari nkiri muto hakiriho baje bitwa ba Gatarina sivyo. Wewe uzi ko uba hafi y'umubosi wamanye buca kubera ko Bagatarina bagiye kwiba ku mubosi so ati hari giye bashobora kujya maki iwawe bakibunda inyuma y'inzu yawe mu kurindira ko buhwibira baze gukubita byabibuye ku mubanyi wawe. Urumva canke naho ugasanga wewe uriko uraba victime nuko ubana n'umubanyi. Urumva so rero aha ndabizanye kugira ngo nifashishe mu kwerekana ingene Afrika EAC yadandaje. Urabona muri Kongo novuga ko ari urubuga rwimenyererezwamwo n'imihari y'iterabwoba myinshi cyane sivyo. Abenshi bazi M23 kuko muri kino gihe ari ivuzwe cyane. Yego baramenye za CNDP niki mugabo ntabwo zamenyekane cyane nka M23 nk'ubu. Ariko hariho Nyatura sivyo. Hariho za ADF naru hariho za Android hariho za Ngumino. Urumva hariho za Red Tabara nazo seveno nubwo batungiwe muri mu Rwanda hari amatiri yagutse ni muri Kongo baje gukora amastage sivyo. Tuvuye ngaho hariho za FNL sivyo. Haraciye imihari myinshi
hajya muri Kongo. Impamvu Kongo haciye imihari myinshi, dabo usibye ko hagutse cyane, n'ubuzima muri Kongo burakunda. Umuroberi ariyakira mu buryo bworoshe. Rero ababosi, abanyamitahe, abagwizatunga bipfuje kurangura muri shiterume East Africa, barabigoragoje, babona mu by'ukuri bibataye kuwa amazi, baciye mu nzira nyinshi. Aha ni nyuma yaho ibihugu bya Afrika byinshi bironkeye intahe yo kwikukira, bamaze kwiyambura abakoroni, bamaze kwikura mu buja, bamaze kwikura mu buretwa bw'abampatse ibihugu. Bampatse ibihugu bakeneye ingene bagumiza akarenge hano mu karere k'ibiyaga binini, usibye ko umutima wabo wowe utigeze uhava, ntibigeze uhava. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibyiza bahabonye. Akawukumve neza, bitewe n'uko babonye Afrika yunze ubumwe, nako EAC irimwo ubutunzi, wanashaka bene bwo batanazi ku rugero nk'uko bano banyamitahe babuzi, bahisemwo kongera kurondera ingene bagaruka hano muri Afrika, nako esirito hano muri EAC. Ibi rero kubishikako ntabwo mu by'ukuri ari ibintu byoroshe bizonaborohera, usibye ko bishobora no kutozobashobokera. Ndagwa akantu kari très simple. Wewe Benita, uzi ingene bavuga nabi igihugu cy'u Burundi? Wari uzi ko byozoshika umukuru w'igihugu ca Amerika akavuga amajambo meza ku Burundi? President Barack Obama hari amajambo yavuze abwiga igisirikare cy'u Burundi, sivyo? Inyuma yaho abonye ivyo bakoreye muri Somalia, President Barack Obama, sivyo? Bujyana na Donald Trump, Uburundi arabuzi Uburundi, kandi wanashaka ntabuzi nabi. Bivuze ngo rero ukumenyekana kw'igihugu ntabwo gushingira ku bunini bwacu, gushingira ku butunzi kama gifise. Kubera ko bene cyo bashobora kutomenya ubwo butunzi kama gifise, kandi kutabimenya binatuma badaha valeur ico gihugu. Donc kutamenya ni bimwe mu kindi bavuga ngo nta birenge bitabegwa n'ikirato, sivyo? Nta birenge buri kirato cyacu. Oya, uwo bugwaye amavunja gute ukambara ikirato ciza, urabegwa, ntawe umenya ko ugwaye imvunja. Mugabo ukuye kijya kirato babona amaguru agenda pinzuko, sivyo? Rero ikirato dufise Uburundi, ikirato EAC yambaye, nico kiriko gituma hari abagwizatunga, abanyamitahe bariko barara ntibuca kugira ngo barangure EAC yacu. Sinzi ko wibuka 2015 uyu mugwizatunga Sekise Bill Gates yavuze amajambo y'agasuzuguro n'agatituro ku Burundi, aho yavuze ngo ako gahugu kamiramwo manifestation za misi yose ntibokampa nkakigurira nkakororeramwo ibitungano. Uwo kwibaza ko yagomba kukagura ngakororeremo ibitungano, ngagashiremwo amafamu, amararo, sivyo? Uwo kwibaza ngo nibyo yarashatse kuvuga. Mugabo we azi ubutunzi kama buhari. Kubera iki? Uzi ko Bill Gates afise inyubako azi mu Rwanda, arafise ama hotel no muri Congo, ibi biriyo. Donc byamuhaye ku explora EAC. Uyu ni Bill Gates gusa. So rero mu mugambi wo kugira ngo barabe ko byobakundira
kugira ngo bashobore gufata neza EAC batanguje ikintu bita imihari yitwaje ibigwanisho. Aha niho nifuza ko uyu munsi tuza kurabira hamwe iyi mihari mu by'ukuri uko iguma igwira ihindura isura biva hehe bishingiye kuki. So ni ngombwa ko abantu batahura bino bintu mu bantu bajoininga imihari y'ikirobere bagenda kuko baba babwiwe intumbero y'uwo muhari icatumye uwo muhari uvuka niko babwira pe bakajayo bisunze zijya ntumbero babwiwe kuko baba bumva ko ari ntumbero nziza ziganisha kubogora igihugu. Mugabo mu by'ukuri umaze gushika muri iyo mihari ngo urabe ibikorerwayo uzosanga ari totalement différent, bitandukanye cyane n'imigambi. Nkunze gutanga akararo cyane kuri FPR Inkotanyi. Buriya kuba FPR Inkotanyi itakoze amateka nk'ayo Traoré ariko arakora n'abasuma. Akasinzi kukumva n'abasuma. Uzi gituma ndabivuze? FPR Inkotanyi yafashe igihugu ku nzira y'umuheto. Ntabwo bashikiriye igihugu biciye muri demokrasi. Bafashe igihugu ku nzira y'umuheto nka kujya Traoré yafashe igihugu. Nukuvuga iyo ufashe igihugu ku nzira y'umuheto ugomba guca ukosora bimwe n'ibindi utitaye ku nduru za bamwe n'abandi kuko ntawe uba yaguhaye igihugu. Bitandukanye n'uwashikiriye igihugu abicishije mu nzira ya demokrasi. Kuko ufashe igihugu ndavuga gute ugiye uronse igihugu biciye mu nzira y'amatora. Ibyo ukora byose n'amanama, ibyo ukora byose bisaba ama procedure. Urumva? Mugabo wafashe igihugu ku nzira y'umuheto hakora dictature. Niko bigenda. Niyo mpamvu uri kubona Traoré hari ibintu akora mu by'ukuri bikaba extra. Hari ibyo akora atacishije mu nama nshinga amateka. Biriho ni nabyo byinshi. Kubera ko kubicisha mu nama nshinga amateka uzosanga harimo aba opposer bawe bashobora kubyanka karma. Ushobora no gusanga aba opposer nabo benshi gusumba abo mu mugambi wawe. Urumva? Bigaca bifrena iterambere wagomba gushikana ko igihugu. Mugabo uwafashe igihugu ku nzira y'umuheto nta by'inama nshinga amateka bazi wapi. Arabenforma kabisa tuko ibi. Ashobora no gutora document nsinyiraha uranka none. Rero niyo mpamvu mvuze nti kuba FPR Inkotanyi batarakora ibirenze ibyo Traoré amaze gukora n'abasuma. Nta ntumbero bari bafitiye igihugu. Ni nazo tuje kurabira hamwe rero. Kuko ugiye kuraba intumbero cyangwa se ndabyite gute sinzi ko nabita intumbero FPR Inkotanyi ya presenta avayo kwifata igihugu. Donc point zose zari nziza cyane, ubyumve neza, zari nziza cyane. Mugabo nta ngingo nimwe muri imyaka irenga 30 barangura abanyarwanda n'u Rwanda, nta nimwe. So twibandanize rero kwirivuka ry'imihari yitwaje ibigwanisho mu karere kacu. Mu by'ukuri aha hantu tuhatahurana nta kudeta ishoboka hano mu karere k'ibiyaga binini idashigikiwe n'ibihugu rutura. Akaba rukaze idashigikiwe. Ndabisubiremo. Nta kudeta ishoboka hano muri EAC idashigikiwe itateguwe cyangwa ngo n'iterume n'abampatse ibihugu. Hajya abarundi barashigikiwe n'abandi. Abarundi ryari? 2015. U Rwanda ni ibihugu bibiri.
none u Rwanda n'ubwo imanitse hajya ibi nibyo tugomba kuza ko rero niho tugomba kuza ibi ni mu birabire muri ya marori twaberekamwo plan ya Empire Hima sibyo nukuvuga novuga ko ikiroberi abantu benshi bamenye caremwe n'abampatsi bihugu kandi ico kiroberi n'uyu munsi kigihari kandi catumye bakirema caravuye mu nzira n'umuhari wa Museveni reka mbere hajya hafi ni abantu babitahura Museveni bari mu buhungiro sivyo muri Tanzania biciye kuri Nyerere Mwalimu Julius Nyerere barema umuhari witwaje ibigwanisho barawuha inguvu n'ubushobozi barigarurira igihugu ca Uganda sivyo abaroberi bigaruriwe nako baremwe kugira ngo bafashe Museveni mu byukuri byari bihagije kugira ngo bano baroberi bace batuza kuko ico baharanira bari bagishitseko mugabo siko byagenze bamaze gufata Ubuganda kome muri plan harimo ko bazoca baza guhindura ubutegetsi bwo mu Burundi wumve ndiko mvuga ingene twadandajwe utahure neza kome muri plan harimo ko baca baza guhindura ubutegetsi bwo mu Burundi ntivyakunda kumvo twagishikirije nukuvuga uwari kuramutswa u Burundi basanze baramwihenzeko baca baramugandagura bibagora gutoranya uwundi bashobora kuba bo hashira yotaho umugambi nkuko bari bawufunditse baca bapfa kuba bararekeye abahari kubera ko wanashaka basa nabo bifuza cha kiroberi nyene cashingirwa muri Tanzania urumva kugira ngo gifashe Museveni kwigarurira igihugu nico caciye gihaguruka kijya kiroberi nico caciye gihaguruka kiza mu Rwanda muri 1990 baragwana 1994 baratembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda hari kibazo je nibaza n'ubu ntarashobora gutora umuti nk'umugwanyi yagwanye kuri Museveni Museveni arondera igihugu aza kugwana mu Rwanda Kagame afata igihugu aza kugwana muri Kongo bamukuraho mu buto sivyo na n'uyu munsi ariko aragwana muri Kongo wanashaka yari yaranateguye ko agomba kuja kugwana muri Tanzania uwo muntu afise ubwihebwe n'igihugu ako kandura kumvaga bene uwo muntu afise ubwihebwe n'igihugu biragoye kubyumvisha mugabo tahura ko hariho abantu batoranijwe baguma birira amakomisiyo yo kugira ngo batange aya maparisera yacu aha muri EAC nibo bumvise bagiye kwa Museveni baja kwa Kagame baja kwa Mobutu bagiye Tanzania biranka baza mu ndi biranka n'ubu bakiri muri Kongo abo bantu rero ndakora ikindi kintu gitangaje abantu benshi batari ko barabona ubundi ugiye kuraba Museveni yigarura igihugu hariho ukuntu yashize abana Uganda ku murongo arabategeka bari yarinya pe mugabo Museveni we abaha amafavera ashoboka raba na Kagame ashitse ku butegetsi qu'est-ce qu'il a fait yakoze nka kumwe Museveni yakora abanyarwanda bashira ku mustari uri kwibona arabashira ku mustari apana ko bamwubaha ahubwo baramutinya we ikibi yakoze nuko we abica n'abarenganije sometimes abanyaga ibyabo sivyo erega na Kabila nivyo yashatse gukora ashatse kubikora muri Kongo asanga abakongomani ni bakagarara aza gusanga abakongomani ntiboroshe baca baza kugira ubwenge mu nyuma bwo kugabura Kongo burya
iyo buno bwenge bakiza kubugira Kabila agifise imyaka ku butegetsi byari kuba byarakunze kera, byari kuba byararangiye. Mugabo ubwenge bwabaje ko mu nyuma ata n'ubushobozi bakibifitiye. Rero ndakwereke rero aho bigoreye rero. Imihari yavutse kugira ngo ishobore guhangana n'aba bakomisiyoneri, nabo nyene rega abenshi babahendesha komisiyo akaba rukaze. Urabona imihari yavutse kugira ngo ihangane n'aba bakomisiyoneri b'abazungu, sibyo? Kubera ko baba bafise byose bishoboka, byose bishoboka baba babifise, amafaranga baba bayafise, ibigwanisho rutura baba babifise. Wowe rero ushatse guhangana nabo, bobo baca bakurondera, babita robbing. Barakora robbing bakakwicarika. None wowe musanzwe ukeneye iki? Wowe ukeneye iki? Kushaka kumbuza inyungu zawe, si amafaranga? Tora amafaranga ngaye. Nariko numva abantu bariko bavuga sinzi ngira ko ari ukukritika Agatogwasa. Agatogwasa yaratwaye inesese ngo Buyoya yamubwiye ngo Gwasa ngijya myaka yose wagwanye wari kurondera kuza kurongora nesese, ngerega nanje ukibimbira ukiri mu ishamba nari kugukorera nkagwaye nesese hamukandika nkibera amahoro. Ni byavugwa sinzi kari byo mugabo ushobora gusanga ari abariko bashaka kumusebya caniki. Mugabo ndashaka wumve ko iyi mihari myinshi atari y'abakoroni, atari y'abampatsi ibihugu, sivyo? Birangira yose ije gukatishwa ikaza gukorera bampatsi ibihugu. Sinzi kukarukana kumva, kubera ko babahendesha amafaranga, bo amafaranga baba bayazi, ugaca usanga rero intumbero bari bafise zatakaye. Nogubero bwinshi ku mihari none bude par exemple send the defded wibaza ko batangwa ariko bahejeje no send the yatangujwe na Ronald Nyangoma mugabo baje gushira mu gihugu batakiri kumwe. Tuje muri FNL, tuje muri FNL, sivyo? Raba yatangujwe na Gahuture mu Jovebye, mugabo mu nyuma haraje izitwa ngo FNL ya Karitasi, haraza zabagwasa gato nyinshi. Wibaze ko zisambuka kubereke. Bamwe bavuga ngo naka twamunenzi ibi, mugabo ugiye kuraba le fond uza gusanga ari baba komisionnaire babijya bihugu by'ibihangange babinjiramo bakabereka amafaranga. Wondondera kwiki amafaranga haranira take money mamahoro mvira mu nzira nibandenze gahunda zanje. We afise agenda ndende cyane, ndende benshi batabona. Rero bamukubita ifaranga agaca agenda kuri bajya biwe, bajya yararongoye, bajya bari kumwe, akabadodagura ubufuni. ngo wahemutse, amuhoye ubusa kuko abona ko ndabona ashobora kumuha kuri amafaranga bamuha, kandi kutayamuha bimuha guhindura imigabo n'imigambi y'uwo muhari. Aho uko bamutunga urutoki atangura kubadoda amafuni. Wagambanye wagize ibi. Nuku abazungu bariko baradukina, nuku abazungu bariko baratuzunguruka. Dusimbere gatore mu Rwanda. Mu Rwanda nico gihugu exemplaire bampatse ibihugu bifuza ko abo muri yase twese tubaho kujya kw'abanyarwanda. Akandashaka kumve neza kujya u Rwanda rutunganijwe niko bifuza ko muri bino bihugu byacu tubaho. Ni ibintu bibabaje Benita kubona mu by'ukuri hari abantu badashobora kubona imitego twatezwe, kandi mu by'ukuri bacu ubwenge. Abandi nabo imitego bakayibona pe, bakayibona mugabo bakigira
bajokone ajya amafaranga ndayajya ntaco bazongira wewe ntaco bazokubwira wari amafaranga yabo kura kulipa kabisa. Uyu munsi rero mu Rwanda FPR Inkotanyi ya yindi yavuga ko ije guca amacakubiri mu Rwanda bagiriza Juvenal Habyarimana babandi bavuga ko baje kurengera abanyarwanda babandi bavuga ko baje kubaka u Rwanda bakagubakira abanyarwanda bariko bakora iki bariko bangaza abanyarwanda sivyo bariko ikintu cyambere bakoze ntacuze bumvishije umunyarwanda wese mu mutwe ko atatongo agomba kubafisa amatongo yose ngo na ya leta urabyumva ubu bajya bariko barakurwa mu mazu ni kubera yuko aba bamatsi ibihugu bakeneye aha niho ngomba gushika uwumve neza ariyo mpamvu rero bafite amagambo yo kwica donc apunguza mjini numva kubizi nshaka ndabize ko buke abantu bavyumve neza urumva batanguye kumvisha bene gihugu yuko nta mwene gihugu afise itongo mu kubaryosha baca babwira bati aho murima tuzoza turabaha gahunda y'ivyo mugomba kuharima sero n'amasezo ukujewe ngenda haji wanje nkarima imyumbati ahandi nkarima isoya ahandi nkakubita amaburi y'ibijumba mugona siko bimeze ngendera kuri gahunda ya FPR Inkotanyi siko bimeze uyu munsi rero aho bigeze ni hehe ya matongo bababwira yuko atamwene gihugu numwe atunga itongo ara ya leta bakavyemera leta yatanguye kwisubiza amatongo yayo ako kanura kabona iravuga ati umudugudu munaka mwese musabwa kubomora no kuvayo mukure kwa mabati n'imiryango mumenye iyo muja utabisha none ni wawe ntimwemeye ko araha leta none yahisubije menye yuja uri kumva inyuma y'iminsi runaka usanga hahandi hubatswe ayandi mazu hari abandi bantu bashasha ikintu umuntu kubaza niki bajya abantu baje hajya bavuye hehe bahora baba hehe iki uragitahura ibi mu Rwanda byaramaze kuba officiel abanyarwanda ibi babibayemo baramaze gutegura imitima usibye gusa ko hari abo bikibabaza hari abatarabyakira neza mugabo benshi barabyakiriye byajabutse imipaka byageze muri Kongo navyuzi ubwo bizababwira no mu Burundi rero Kongo muri Bukavu na Goma abakongomani benshi barabomoye babagize ko amatorture barahunga amazu yabo ubu arimwe abanyarwanda tugende muri Rucuru Masisi Walikale tureke kuja kure tugende aha muri Kamanyora na za Katogota nesipake mwabonye abanyarwanda bahunga cyagiye FTNB harekipera kubera iki kandi kiyo waje ntacuzi bahunganye n'abandi bakongomani kuko nabo bitwana n'abakongomani bageze ku mupaka bavuga wowe rudia nyuma hako wakwetu nawo rudia nyuma n'inyuma kayingiye bafise cyangwa cyo bakongomani barabagabuye ivyo urabitahura nukuvuga aha sinahereye kuri kaza kuri kaza abanyamurenge nase kubigira birebire kubera ko dufise abantu benshi baza gutora tuza umurongo wa telefone nashatse duhere hagufi abantu bumve ingene twadandajwe nikibabaje rero abigize ngo nabasoveri bacu ahubwo bo rero aribo baje gushikana umugambi cyane gusumba sivyo abakongomani nibi barimo benshi bari mu mashamba yabo uzubaza abakongomani bari za Masisi cyane na Rucuru sivyo nibo babizi hariya za Bunagana barabizi cyane hari ibinogo rusange itikitiki bashobora kuzingira agasozi runaka bakubita ifuni abarokotse bakiruka
inyuma y'iminsi mike bagaca bazana abanyarwanda ngaho iwanyu ni murime ni mworore. Nibi biturindiriye hano mu Burundi. Apana kuvuga ntugire biturindiriye gute? Ibi nivyo birindira abatanzania, ibi nivyo birindiriye abanyakenya, ibi nivyo birindiriye abasudani, ibi nivyo birindiriye abaganda. None Kagame amakontere yasinye n'abazungu yuko agomba kwakira impunzi cyangwa ari ibintu ndabizi mu mutwe. Oya bidusiguriye kugira ngo dushobora kuba twomenya. Ako biratahuritse. Agahugu mu Rwanda kangana n'inyuguti kakemera kwakira muga biratahuritse tu. Bivuze iki rero? Aka gasema kamaze iminsi ku Burundi twumva ngo Rede Tabara ngo imbogora Burundi. Ngo bagomba bazi kubogora Burundi. Twarabonye ingene FPR Inkotanyi yabogora u Rwanda. Twarabibonye. FNL gacizamwo ngo tugomba nibaza ko Jetri sinzi ko murondera Benita. Reka tumuronde kugena. Sinzi ko murondera. Nibaza ko ibyo navuze byatahuritse mu byukuri. Nkamwe kandi sinibaza ko nakoresheje imvugo ziri prophétique cyane. Nakoresheje imvugo zoroheje kugira ngo abantu bitahure Benita ntumbeshere vraiment. Ari abantu bameze nka jewe kugira ngo batahure. Nakoresheje imvugo zoroheje kugira ngo bitahure. Sino iyo ngira ngo nkoreshe imvugo ziri prophétique byari kugorana kabisa. Reka turindire turi ku murongo ariko mukwindira ko dusaba abantu bari ku murongo turi kumwe kabisa bariko barumviza kino kiganiro muduhe like mukurindira Jet muduhe like. Amahoro cyane Jet. Amahoro cyane bana. Yego muri impore. Kuri turashimye. Yego. Duhejeje kuyaga n'umusasanguzi aratuyagiye byinshi cyane. Aratubwiye ku ega nibaze ko nawe yari ku murongo akadukurikirana. Bari kudukurikirana cyane gose. Ndibaze sintera ndakunda gusigura byinshi ngo ndambira abantu tera sinzi ka kumutera inkunga cyane. Uhagarare cyane kuri imihari y'u Burundi. Yego. Hajya hose ukubite kabisa abantu tubabwira ukuri tuve mu bujiji. Murakoze cyane. Musasanguzi. Yego amahoro cyane amahoro. Awe Benita ndagutashe. Yego murakoze. Ndamukiriza n'aba wazarendo uyu munsi bakoze igikorwa cyiza. Basha bariko barabumva pe. Abariko baradukurikirana amahoro y'Imana bandi nawe. Yego yongera horane nawe inshuti yacu. Rero Musestan byinshi bwambere mbanze ndamushimire ariko rero ku ntererano nanze fise. Yego mu by'ukuri iyi mihari mubona yaduka muri bihugu bya yansi ni babazungu ni ampere hima babandanya kurondetse. Okay. Ndatanga karorero za CNDP M23 Rede Tabara twigwaneho ukumva ngo bakingira amatungo yabo batwigwaneho. Yego. Ugacuraba iyo FNL yanze abantema. Ndubwiye rero ko iyo FNL yanze abantema. Yego. Yabayeho inyuma y'amatora ya 2010.
nibuke ko mu Burundi hari hahejeje kuba amatora bwabaye ubwa mbere mu Burundi haba amatora ukumva ngo yibwe ntabyo bwabeho ariko mu Burundi 2010 amatora yibwe Nzabamema afata inzira yo gusubira mu ishamba avuye muri FDNB ariko igitangaje none ko yagiye mu ishamba yahuriyeyo nabande yaganiriye nabande abanyepolitiki kuko hajya nta muhari witwaje ibigwanisho utagira politiki ntibibaho ariko uyu munsi ubagigenza Nzabamema mu by'ukuri abanyepolitike bamwemanga ni bake sindanababona ni ukuvuga ngo bose bagiye kwiyegeraniriza muri cya gihugu kibaye reka ntange akarorero kuri Dorankunda Dorankunda yararwanye kandi agwana na mwene wabo Kabila perezida Kabila umukoroneli yamwomoye muri Kongo amurashe kabisa mwibuke ko bamuteze ambassadeur Kabila mutumye Kinshasa ndamubagiye izina ariko niyo naza kumwibuka umukongomani ndaza kumubabwira yararashwa arapfa uwo ni umuhutu inyuma yaho Kagame yavuze ko afashe Desire Kabila Dorankunda amufunze uyu munsi Dorankunda arafunzwe by'ukuri reka ucubona ko ni udukino bashaka kudukina ugaca usubira inyuma Dorankunda inyuma yaho haje Makenga kandi burya kijya gihe Nkunda yari kumwe na Sultani Makenga bari kumwe kuko Sultani Makenga we yagiye Uganda Dorankunda yishikana kwa Sebuja mu Rwanda kuwamutumye mu gisirikare bavuga kwa chef de mission rero ubu urabona Makenga agarukanye mu 23 mugabo Dorankunda mwibuke ko yari afise sende ubu haje ikindi bita M23 naco nyene gitora amategeko mu Rwanda ugaca wibaza uravye ukungene birigwa bararaswa bapfa ugaca wibaza igituma abanyagihugu b'u Rwanda badashobora kuvuga duce tuvavanure no kuja muri iyi mihari gwanya ya marete ujya kuyinjiramwo nagira ndababwitse ukuri nyakosangi yego n'inzara n'inzara ibibatuma umbabare gato ngira icyo ndakunganiye ababiterwa n'inzara ni bano bato bajoyininga iyi mihari kandi sina bose babiterwa n'inzara hari abo usanga barakoze ibyaha mu gihugu kubera bakurikiranwa n'ubutungane bagahitamo guhungira mu mihari yitwaje ibigwanisho mu birobere mugabo akenshi uzosanga bajya abafondateur uwo atatangujwe ku bwa lobbying yabampatse ibihugu uwo kabisa
abafise ibyiyumviro byiwe birashe, usibye ko gusa kenshi umuntu musanga nabo nyine baguzwe. Murakoze cyane. Ego. Aho naho nyene nari kuhashika. Narishatse kuvuga aba bato bato. Okay, dukomeze. Kuko bujya mu gisirikare. Colonel canke general. Ntafata position umusirikare muco atarayinjira. Rero bajya bakoreshwa cyane. Bajyana abava mu busho kubera ibyo byaha bakabakurayo duti emera tukurungika tukurekure. Akaraba kuguma muri kagasho atajya inzara yemera kugenda. Exactement. Urabona mu Rwanda naho jemora nitwengeri y'abarundi niko ndumva aba Pacifique bariko baravuga kuzananisha abarundi. Mora nitwengera cyane iyo ndavye sinabura nkunda kuvuga u Rwanda mugabo uyu munsi mu mbabare kuvuge ku Rwanda. Yego ntaco. Ugiye kuraba abene gihugu bo mu Rwanda. Arashobora kwiririrwa mu Kinyarwanda bavuga ngo ni gikoma, mu Kirundi n'ubuyi. Yo Jetri. Mbe waruzi ko ubu kunywa igikoma mu Rwanda ari icaha gihanwa n'amategeko ya leta? Aya makuru nta ufise? Ko mbona umengo ninja zaho kugira zeri ikicyumbu cyaho kiranagoye. Yewe ubu kwenga igikoma no kukinywa cyangwa kugana umutobe no kuwunywa ni icaha gihanwa n'amategeko ya FPR Inkotanyi. None uca wibaza yuko nk'abahora batunzwe n'igikoma uyu munsi baca baja. Ibaze nawe niho bigoreye. Aca bahamagara uti ngo ndabereke aho mushobora gufungura. Voilà. Aho hantu hakubite neza ku musumari. Rero ni hamwe rero baca bisanga muri ya misozi ya Minembwe. Isanga muri ya misozi hariya y'Igoma. Nukuvuga ngo mu by'ukuri abanyarwanda bararusha. Muravye kungene bikura ko Kagame. Ikibazo nuko batabizi yuko ubu babwirira n'abari Kagame nyine. Ariko ikibazo bacirengagiza bakibona kuko uyu munsi ibintu biri mu Rwanda bingana gute. Ni byinshi cyane kabisa. Uyu munsi urarungika umwana kw'ishure mu Rwanda w'imyaka 15 ukabura irengero ryiwe. C'est ça. En fait, umbaye ndakunganire gato mu bisanzwe imwe mu mpamvu ziri gutuma bariko bakenesha abanyarwanda ni kugira ngo bajoininge RDF. Kubera ko barazinutse igisirikare cabo ntibakikijamwo. Rero bafashe politike yo kubicisha inzara. Babicisha inzara aho hantu ku musumani. Allo? Ndabumva turabumva. Allo? Turakumva cyane Nyakubahwa Jetri. Allo muba. Turakumva. Allo? Jetri nibaza ko ikirere kitariko kiramworohera kumbure. Reka mu buhinga bw'ima basubiremo barabe ko ahubwo tutaramara nka Jetri hari umuntu yarasabye nimero muri commentaire arashobora kutondera kuri 65 97 imenga yarasabye nimero ya ashobora gukoresha muri kuri limitaje sinzi. Ego ni 65 97 83 52 ya ubwo ngira ngo ziratahusha kwa tatsa mu Kifaransa mu Kirundi ni 65 97
83 okay ubwo reka dusabe ibinga by'ibyuma bashobora kuba baturonsa kandi jetri ni bien sûr jetri bakimurondera ku murongo wa telefone nibaza ko n'abandi bokomeza gutanga ibyumviro byabo muri commentaire kugira ngo tubikorera ko ariko kandi n'abandi tubaze kuba mu murongo wa telefone kugira ngo ibintu bize kuba byiza cyane gusoma neza cyane tubandanya tugira like kuko ikiganiro murumva ko ari ikiganiro kimeze neza kandi kiko gitangwa n'abahinga mufanze mukunda cyane ndabona nituko turamuronka neza ni question y'ibirere ku mugore biraza kugira n'ibyakunda turamugarukana mugabo mbaye ndavuga kuri haje nyine yarageze mu kurindira yuko agaruka mu by'ukuri u Rwanda iyi politike rwakoresheje abantu nimuyumve muyitahure muyimenye uko muri ko mwumva bakenesheje abene gihugu uko muri ko mwumva bari kubanyagwa amatongo bigira impamvu nyinshi zitandukanye kabisa ubundi impamvu ya mbere voilà aratwuje twibagiye Bosco Ntaganda merci beaucoup ubundi impamvu ya mbere ni ukugira ngo barabe ko batugabanya twebwe abantu mu karere batwice kabisa batugabanye kugira ngo baronke amasi baronke amaparsera bahereza babandi deuxièmement nuko mu mihari yabo yiterabwoba bamaze kubona ko abantu bamaze kubahinyura kabisa abantu baramaze kubahinyura aha n'ahandi rero ntibakibahurumbira ntibacinjira cyane muri iyi mihari yiterabwoba yabo baciye bafata systeme rero aba bantu bafite abacurabwenge benshi babaha ibyiyumviro babahaye systeme yo gukenesha abene gihugu je tiragasubiro okay nabandanye ubwo ndaze kwandana naco naco ego agatelefone ndabona amarezo menga ariko aratugora ariko turakumva neza bashobora kubandanya aho warugeze ego rero umusesanguza abantu yarado gusoma ego no kuvuga ngo aba bampatse ibihugu ofisi ukungene Allo turakumva bafise ukungene bategura kugira baronke abasirikare baja ku rugamba nuko rero ubona mu Rwanda umwene gihugu mutoya wabivuze barabaka amatongo yo kurima ibyo sino bigaruka ko ibyo wabisiguye neza ariko ngira ndabereke rero FNL yanze abantu ngira ndabereke Rede Tabara twereke abene gihugu bo mwaka karere iyi mihari yigendera neza cyane jetri tugerageze kongera gaspide kugira ngo dukoreshe umwanya muto ego no kuvuga ngo rero Rede Tabara uyu munsi shebuja mukuru ari hehe hari mu Rwanda uyu general Godefroid Niyombare uyu munsi yicaye mu Rwanda na cyane cyane aba bagaca ubwenge poshi birirwa mu ugaca rero uraba iyi FNL nayanze abantu
ntibaja mu Rwanda ariko ibiyago bibera kuri tele ya Kongo. Erega nabo bashobora kuba baje mu Rwanda nta wamenya. Naringize nti nabo bashobora kuba baje mu Rwanda nta wamenya. Bagiyeyo ntibivugwa mu bimenyesha makuru. Voilà. Bagiyeyo nkuko bivuze ntitubimenya. Ariko icyo tuzi coco baravuganira muri misozi ya Kongo. Okay. Iyo bamaze no kuvuganira muri misozi ya Kongo dukora uku intumbero ya Leta Tabara niyi namwe intumbero yanyu yari iyi rero tuje hamwe. Leta Tabara itora amategeko mu Rwanda. Twigwaneho itora amategeko mu Rwanda. M23 itora amategeko mu Rwanda. Kabisa. Ahubwo ndakunganire je turukiraho nyene. Yego. Vugana FDLR yuko Kagame hari ukuntu ashiramwe abantu biwe nyuma bakaza ngo barishikanye. Nagira ndubwe munyakuba wumva ko nariko ndabereka iyi mihari. Ndumva ni bimwe abagabo bararakwira bakarota kumwe. Komerezaho. Bandanya komerezaho. FDLR nyene uri kuravuga. Ego. Kagame aratora abantu biwe. Na cane. Akabarungikayo. Genda mu declare ko FDLR ihagaze ahanahana. Kandi ntagira ubwoba bwo kujayo kugira arase. Yogira ubwoba atamutima afise. Tubaraye bakuye muri iyo. Sindakumvisha neza. Ntiyogira ubwoba kuko nta mutima afise. Nta mutima afise mu by'ukuri ategerezwa kujayo. Kandi murabizi ko yanagiyeyo. Yego. Inyuma yuko abo yarungitse muri bamwe yarungika. Baca bagaruka mu Rwanda. Bakerekana ko bishikana. Exactement kiwi. Agacashira ku marezo sosio bakavuga iyo bahora abo barihorana. Bya bihugu rero byamutumye. Bica byereka aya mashirahamwe yigenga ya zawe ne doti. Urabona ko FDLR ikiri muri Kongo. Yego. Voilà. Kabisa. No kuvuga ngo ubwo nyene asavye ibigwanisho baba barimuhaye ko avuga duti ngiye kurwanya umuhari w'iterabwoba kuko murazi ko isi yose FDLR iri ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba. Kabisa. Ariko rero abanyagihugu bo ngaha mu bihugu bya EAC mu biyaga binini. Ahantu rero bari bakwiye gucira ubwenge. Ko none FDLR bayise kari umuhari w'iterabwoba. Nta minsi heze M23 twigwaneho bayishize ku rutonde rw'imihari y'iterabwoba. None uyu munsi ko Kagame ari wabaha ibikoresho byose ari wabaha amategeko akanabaterera n'ingabo ziwe zafashwe. Ngira hari n'akaburi kuzuye ngaho mu Rwanda. Barabaza none abasirikare bahangana uko. Kwa hanga abasirikare bigenda gute kugira abantu bangana uko bapfe atantambara dufise ibaze koko. Mu matohoza yimbitse tugenda turakora.
akaburi ubu ntibakigahamba ko abasirikare bagahamba ko bandi baraheje kugahamba hari Kanombe haruzuye akaburi urakoze cyane akaburi k'Ikanombe uyu munsi karuzuye ni ukuvuga ubu n'umusirikare wa M23 cyangwa wa RDF aguye Kongo w'umunyarwanda atari umufisiye cyangwa umwana w'umwubaho bemera ntibamutahane wabo mu Rwanda kabisa bahambiwe nyine muri Kongo barajugunya abasirikare b'u Rwanda bari guhambwa nk'imbwa muri Kongo na cyane ngira mugize amatohoza hari ahantu ngaha muri Kongo imbwa zigeze gusara ahanga amakobora jeti nagomba gusabe jewe rero yuzanye byo muri makobora kubera nahishikiye amakobora yazi nca numva nyene no vuga ko na byinshi nagira ndagusabe bwana Jetri dukoresha umwanya kugira ngo kwa dufite undi mutumire daba duha umurongo kugira ngo ashobora nawe gira icyo avutse murakoze cyane rero nakubaha Benito yego iyi mihari yose ubona iri mwaka karere ngira naberetse aho batora amategeko yego shebuja nawe Kagame muraza hakura amategeko yego rero abanyagihugu ahubwo nibaze duhagarare neza mu Kirundi baca umugani ngo ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara uburibwe kabisa kandi tubiri tuvurana ubupfu yego nukuri duhagaze neza mu bihugu muzosanga twarikukiye kuko nimba twararonse nayo kwikukira mu ibi bihugu ubukorone ntibwigeze buhagarara neza cyane kabisa kuko abatwara kaka ari buriyumvira gutwara kaka rero ni babandi bashaka guhabwa amategeko na babandi nyene baguhaye amategeko ntuyagendere we baba bakuriye kabisa ahubwo Jetri mu mbabarire gato hari ikintu mwavuze ku munsi uheze w'ejo namwe usanga izongera arakivuga nigiye ko turavuga ku itangazo abajya abantu batanze bari kuberekana byinshi mucumumenya kuko nago dukeneye kubivuga ngo tubikomeze kubatangaza ngira ngo icubyibuka wavuze ngo ntago bikenewe ko tubana tubavuga mbere ni mwese mwabivuze na mwenze na musari yabivuze kare ntago bikenewe ko tubana tubavuga ngo tuzuba bashaka kuvugwa bashaka kongera bagarukanwe bavugwe bagarukanwe mu itangazamakuru yego iki kintu nashatse mu kinsobanurire namusasa ngo ndake majambye ngo tubaza kugisubiramo mu kiganiro cy'ikibiriraho ni kubera iki bakenewe kuba bumva bose ura kandi kuvugwa hari izo bategura canke se nimwe watubwira ku munsi weje yuko iyo akeneye kuvugwa cyakora akantu k'agatenda kada abantu hari amahoro hari abantu akagenda kubica kugira ngo bashobore kuba bamuvuga murakoze cyane no kuvuga kugira bajya abantu bumve yuko bosubira mu itangazamakuru no kugira bumve ko bakibaho voilà nta yindi objective ni no kugira bumve yuko leta y'u Burundi ifise abayigwanya ariko iyo kuraba mu Burundi turajya tukajyana neza cyane nukuvuga rero iyo bamaze kabiri babona ko mu Burundi nk'ubu turamaze imyaka ingahe turetse utubazo tugenda turaba ngaha ku rubuga rwa Kongo bisondora bakaza umunsi umwe bakica bene gihugu
nk'umunyagihugu w'Igitega za Muyinga hagati mu gihugu umubwiye intambara ubu arakubwira ati intambara yaraheze ibyo tubyumva muri Kongo byo niko bimeze kabisa rero no kuvuga ngo ba bandi nyene babatuma bariya babaha amategeko barababwira duti mu mazi menshi mutavugwa mwavuye ku rubuga kandi banyu murabona ko bitagikunda ko mujayo muvuge bumve ko mukiriho kabisa niko gushora rajya amatangazo sinzi ko babonye na scope yari gatangazo ko yarishize yari bivuze ko kabisa mugabo yari suzuguye nico kintu kigize kabiri mbonye scope yavuze ciza ku gihugu cacu uravye uburyo yahaye agaciro nzabampema n'umuhari wiwe kabisa yabasuzuguye pe umuntu rero nasi kovia amaze kugusuzugura kabisa kandi se ujya wasokovia ari wabaha finansema ari wabaha amategeko musangiye showuje umupata musangiye patro wawe twebwe mu Burundi ntumva ko turi mu mwidegejo none exactement ahubwo wari wavuze ku kibazo ca Banyangoma no gutavuze Bosco sinashimye kuhateba nako ntanga uburorero ego burya ugiye kuraba bakurikiranye imvugo Scovia yakoresheje bajya abasirikare bari gufatanza bamema bakamubwira duti twebwe turagushorera ni Burundi nyakubahwa se Barundi General Major Valentin Ndayishimiye tumugushikane twebwe batureke tuje mu zacu kabisa ego none wewe nkawe wari wewe wumvise imvugo ya Scovia ego umukunge nutsi Scovia ego wewe urijisho rya bene gihugu urakunda kubaza umusesanguzi cyane ego kwijya mvugo ya Scovia wocubaza umusesanguzi umva wo kironga deja bamaze kubivuga byose ego rero nukuri nagira sabe gusa aba perezida bo mu bihugu by'aka karere na cyane cyane perezida wacu Burundi mu gihugu ciza cahezagiwe na perezida wa Kongo nibavugane ego kuko ata Burundi nta Kongo ata Kongo nta Burundi kabisa muganagira nse n'ubuheraheza kwaka kantu k'igihugu cacu ciza cy'u Burundi ego vunagura mwibuke ko no mu ndirimbo hari indirimbo zayagize Burundi ko ari umutima wa Afrika yes nimba bariko bararondera Kongo ntibarondera Kongo barondera Burundi na cyane ariko niko biri kabisa abarundi rero dukwiye kuguma duhagaze neza uko turi uyu munsi umwasi tukamugwaniriza kure kujya bavuga yuko intambara iwabo bazigwaniye y'ibirahuri byomene kongira afise tere nziza ikwiye zigaherera hiyo hama sokuru niwe yavuze uti aho umuriro wakiye tuwuzimiriza hajyanye na cyane ni byiza yuko aho bawakirije uzimira hajya ego nturandagate jewe mbere no kumanuro no kuvuga duti Kongo iyo abavyari byo jiwe nkora nuko igisirikare cabo cinjiriwe ujya abanyarwanda badahinduye kare nabo bazisanga mu byo kongirimo niko biri kumbure nabyo tuzobiza ko mu kindi kiganiro
kandi bibuke ko Kagame atarava ku butegetsi nyakubahwa Benita na Musesana. Yego. Ibi tuzovyamamwo imyaka yose. Kabisa. Bwana Jet. No kuvuga ngo bari bakwiye kunetraliza ubwa mbere Kagame. Akagwi kiwe n'ubwoko bagasigaye. Yego. Sico kimwe nuko Kagame yoguma aboneka. Neza cyane. Reka ndagushimire cyane Jet. Murakoze cyane nanjye ndabashimira. Giraho muba mwubaho kabisa ndagushimiye cyane. Imana baheza. Bo nibaza ko Benita ntabyo mfise ndi bwongere kuri ibyo mu by'ukuri. Yabivuze neza kabisa. Yavuze Jetri ahubwo gusa harabo twemeye umurongo wa telefone. Kumbure nibabe hafi hama dusabe tubaho umurongo tujana muri commentaire. Neza cyane. Tutangura muri commentaire hama abantu barikazanura babe barabikora mu bango. Exactement que oui twobibutsa ko nimero batwakurako ari +257 65 9 7 8 3 5 2. Bente no abwa kazi kirundi cinshi nababwira mu kirundi. Ubwo ni 65 97 83 52. Voilà. Nuko turatangurana commentaire ya mwana nakunze. Abene gihugu bo mu Rwanda nta gaciro bagifite. Barababaje ukuntu usanga mu nzego nyinshi z'ubuyobozi bwa leta usanga huzuyemwo abanyamahanga cyane cyane abanyamasisi n'abanyamurenge. Imagine. Tony nagomba musabe andike mu kirundi ko ntago nzi gusoma igiswahili. Tony nako mbona commentaire ziwe. Tony yazanye iby'intambara za Kongo sibe twari turimo. Agaruka kandi tujuru gukompara ngo Burundi n'u Rwanda ngo nyico yaravuze ngo Burundi ngo ni tongo rya Eden tusa ntabwo turimo tuntu twihanganire turi mu buryo EAC twadandaje. Ari umuntu ku murongo wa telefone sinzi ko bamwakira. Ego. Karibu kuri micro za Bienfo. Ego cyane murakoze Imana hego. Ego turabaramukije cyane. Nawe. Murafise iminota 3 yo kuba mwota n'inyunganizi cyangwa ikibazo mufise. Muranyumva? Ego turakumva cyane. Komera jewe ni African Visionaries. Sheni dukoresha na cyane mu rurimi rw'icyongereza nubwo tumaze iminsi tutariko turashikiriza ibiganiro. Turafise n'izindi sheni ariko uno munsi ntibigomberwa yuko tuzivuga ariko Ego dukoresha umwanya. Hanyuma mu ijambo rimwe jewe nje kuri no topic y'iki kibazo cyuko yadandajwe. Abantu benshi ntibazi iyo idandazo rya yase ryaje ridanana ariko kugira ngo umuntu abimenye neza nuko tubyimba mu mizi iyo kizoba ibiganiro byo fata nk'ibiganiro nko kuva ku cyambere gushika kuri gatanu dutegura kimuduheza dusubira kugira ngo abantu tuzoheze kubisigura neza. Exactement. Ijambo rimwe ukonturuye nk'igihe Yesu atari bwavuke mu myaka 3,700 kuko niyo histoire yatanguye niho n'abazungu batanguye kugira imbere yaho Afrika twaradomina isi yose na cyane abanyaburayi twarabakoresha abenshi murazi yuko habo muri Aziya abayisirayeli abarabu bose baza kuba bacakara muri Afrika icyo nta n'umwe atabitse. Rero mu nyuma yaho bimaze kuboneka yuko Afrika abirabure ari twebwe dufise
ubutegetsi mw'ico gihe baragerageje kuraba ukuntu bogenda nabo baratwigira ko byakunda bimwe baratyiga barabimenya jenge ndaca ku masonga sindabimara sinobigira ko byose kuko byo babirebera. Okay muvunagure kumbure tuzokora ikindi kiganiro kiramvuye namwe tubereze umwanya ukwiye kugira ngo mushobore kuba mwogira mwotanga imbono yanyu mu buryo bwiramvuye. Ndiko mvunagura kuko sinshaka kurenza iminota 5 hanyuma imbere yaho harabaye abami ba Mansa Musa benshi ba Farao aha muravye nka Farao nkujya yamizwe n'amazi histoire ivuga yuko yagiri inimero y'amajana 6 rero uciye ukontorora ugaharura uwa mbere gushika ku ijana ku majana 6 urumva baratwaye igihe kirekire imyaka rero kuri kino kibazo ca EAC yoba yaradandajwe abantu benshi biragoye kugira ngo babitahure neza umuntu atavyimvye mu ariko duhereye duciriye gufika aba bantu bariko barategura ino Hima Empire nashaka kumenyesha abatwumviriza yuko na cyane cyane kuri BM4 ko nibo bamaze kuguruka mu mutwe kubona bamaze kumenya byinshi ino Hima Empire na cyane cyane ubwoko bw'abatutsi abantu bomenya ko burimo imiryango myinshi dufate nk'akarorero ku bahutu murazi yuko harimwo abahanza harimwo abasatura harimwo abavumu abo bose en general bose n'abahutu amaklan rero imbere yaho muri ayo maklan hariho imiryango specific yo yama yishira hejuru na cyane cyane nk'ubwo bwoko bw'abatutsi uco usanga ari abo biyita ngo nabahima ariko ubashize hamwe usanga ari imiryango y'amaklan menshi rero abo bantu ni nabo babaye infiltré muri burya bwami bwa Farao muri kijya igihe Farao yararongoye ijya empire abacabaza ni nabo ijya empire yaje guherera kuko wababwira ibyabo kwica ibyabo konona nta kintu na kimwe noneho uko nyene mubona iyi leta ya FPR ipanze uko ikora bo bakora uko nyene havuye kuri ijya empire ya Farao haciye havuka iyindi empire yabo yitwa Ajuran Empire iyo headquarter yabo yari muri Somalia kandi ubikurikiranye na neza najyari Museveni yaravyibukije ujya mu perezida wa Somalia ujya igihe bari mu nama ya AMISOM aramubwira ati mwebwe muribuka yuko mwebwe mwatwirukanye aho hari mu mwaka w'igihumbi iyo empire yafashe igihe c'imyaka 230 niho iyo empire yabo yarangira bashwanye n'iyo yindi miryango nyene yo muri Somalia kuko urabona yuko basa kandi no mu gushwana kwabo umwe muri bo muri aba Somalia bari ku butegetsi ubu yabiye umukobwa w'umwami uwo murajuranye nyene urazi urumva yuko kaka uri kuraja kure cyane ikiganiro gihava kiba elastique ugire uvunagure tuzotegura ikindi kiganiro cy'amateka iyi yari nka introduction mu bisanzwe ndiko ndarangiza rero bimaze kugenda uko niho wa mukobwa atashimye kuvyarira ubwo bundi bwo gashatse gusama inda mu muryango wabo barabimenya rero intambara ngaho ni naho havuye gusanzara
Allo ari mu Rwanda ndabumva byari bicitse uti naho havuye gusanzara kwabo bamaze gushwana kubera uwo mukobwa yagiye gusama inda mu muryango wabo urazi no mu Burundi ivyo vyahabaye haciye havyuka intambara hagati yabo rero bica biboneka yuko rero bo baca bategezwa komoka baca bava muri Somalia iyo headquarter barayisambura bamwe baza muri Uganda abandi mu Rwanda abandi muri Congo abandi baduga mu za Cameroon muri Chad hariya mu za Nigeria hose urazi yuko bari rero bamaze gushika mu Burundi niho haza hariko haregera rero iki gihe cyuko abazungu bagira gute baza kugukoloniza Afrika kandi rero ikindi kintu nobibutsa yuko iyi gahunda na cyane cyane aho ihagarariye ishimikiye ku Bisirayeli n'abazungu b'i Buraya bakoreshejwe na basokuru bacu kera ubu histoire barayifise yuko abafrika twabakoresheje turabashira mu bucakara rero bariko baraga revenge wovuga utyo no kwihora no kwihora rero mu kwihora nico gituma rero bace barondera abantu bacako kugira ngo barugumize natwe mu bucakara abafrika birabure nkuko natwe bamwe bakoresha. Okay so merci beaucoup ndumva tugiye kuganira byinshi kugira ngo tuze turagerageza gutanga umuco kuri bimwe n'ibindi akumbure reka tubane n'amakomantere mugabo hariho n'abandi basabye umurongo wa telefone ubwo bace bakwakwanya bakoresha umwanya tube turabande n'amakomantere okay ngo hari gahunda yuko muri Masisi bazahatuza abanya-Israel kandi uyu mugambi umaze igihe kirekire bawugize na mbere yuko babatuza hariya bari muri Palestine. Exactement hari n'undi muntu ku murongo wa telefone kumbure mwakire turakwakiriye kuri micro za Bienfo. Ego turasuje abo muri studio za Bienfo muzendo mwenuze ego amahoro cyane yego na amahoro karibu cyane yego ndumva muri commentaire ariko nagira ngo ntange icyumviro kubyo mwari mumaze umwanya muvugaho yego dukoresha umwanya ariko yego cyane ngenda ndavuga kuri kiriya mwari muvuzeho cyerekeranye n'uko abantu bo mu Rwanda cyangwa se abantu bo mu karere ikibazo bafite kirebana n'uko hari imatutsi empire yubakwa cyangwa se ibintu byose igenda ikorwa hari aho yabihuriye n'u Rwanda muri rusange nta tandukanirizo rihari nk'uko bari abambere babivuzeho nta murwi n'umwe ushobora gutangura mu karere u Rwanda rutabifitemo uruhare cyangwa se Uganda itabifitemo uruhare kubera ko imirwi yose ikorwa igomba kuba ifite amafaranga ahagije kandi ayo mafaranga nta bandi bantu bashobora kuyatanga abo rero nibo bayatanga kubera ko ababahaye gahunda yo kwigarurira ibihugu byo mu karere nibo batanga ayo mafaranga kugira ngo iyo mirwi yubakwe nta murwi n'umwe wakubakwa ngo umare ukwezi ukiriho uramutse udahawe imfashanyo z'ibindi bihugu nta n'umwe ushoboka kuri iyi si ubwo rero ni ikintu twagira ngo twongereho kugira ngo abantu bose niba ari umugabo bitwaje ibigwanisho wavutse mu karere bajya bamenya bati ese uyu murwi watangijwe nande ko nta murwi n'umwe ushobora kubaho kuko umurwi ntabwo ari itunga ry'umuntu ngo ni itongo uzajya urimbana utwara amahera menshi ubwo hagomba kuba hari abantu batunga uwo murwi kugira ngo ushobore kubaho urwo ari uw'abantu 100 ntabwo ushobora kuwutunga uri umuntu umwe ngo uzawushobore ubwo ibyo rero iyo mirwi yose ibaho koreye kuri za Leta Itabara izo za FPR mwavuze kuvuga ziriya ziri muri Uganda
hariya muri Zaituri za DF Naru imirwi iterwa inkunga n'abagashaka buhake banyuze kuri Uganda hamwe n'u Rwanda kuva natwe umwanya munini nicyo nagira ngo nongere murakoze cyane mubikoze neza cyane yego Beni nibaza ko tworangiriza no nga City Vebye kuko mwanya bikoze ni munini cyane ubwo barashaka kutwihanganira tukazobandanya ku munsi w'ejo byiramvuye mu dufise umwanya uhagije kabisa bari muri commentaire ubwo tuzora umwanya wo kuzishura tunge dusubire tuyage nkuko kandi ko ikindi kiganiro n'ikigano ciramvuye cyane na kirekire ubwo tuzokuma twayaze byinshi rero reka nshimire abatumire bacu bose muri rusangi ndashimira cyane na Musesanguzi twabanye mu kino kiganiro akomeza kutuyagira byinshi bigiye bitandukanye Imana imuduhere umugisha nshimira namwebwe mwese mwakomeje kubana muri kino kiganiro ndabasaba ko mukomeza kubana natwe no mu bindi biganiro mukomeze kugira ijoro ryiza mugeraho mwubahwe naho mu bindi biganiro murakoze cyane